hari agaterme bakoresha ngo we ntushushe. Mhm. Ntiwumve yuko ukwiye kujana n'abandi bandi bashushe, ahubwo wumve yuko ukwiye kuba wewe. Yeah. Ni iki kintu kizodutuma tuba twebwe? Nuko tuzohitamo Yesu Kristo bwa mbere. Ni ikintu kizotuma tuba twebwe, nuko tuzohanga amaso Imana. Sivyo? Ni ikintu kizotuma tuba twebwe, nuko ibitugora tutabishira ku mutima, ahubwo dushiriye umutima ku Mana yaturemye, ku Mana dusenga. Kuko iyo usenga, Imana iguhindura kuba umuntu atandukanye cyane. Yeah. Ego. Roy TV. Ndabaramukije cyane abakunzi ba Roy TV muriko muradukurikirana, ni Bella Shaka kuri micro za Roy TV. Uno musi ni musi special, turi mu kiganiro intahe. Urafise intahe, je ndafise intahe. Tuguma tubatumira abantu mwese mufise intahe, mutwandikire kuri nimero mubona ngaho kuri bio kugira ngo dushobore kwakira intahe zanyu zishike kure abandi bantu bakomere biciye mu ntahe muzamwadushikirije cyangwa muzamwashikirije kuri Roy TV Burundi. Nabazane rero mutumire nawe nyene ari special, ni umujene w'ubuntu, ni umujene yuzuye ubwiza bw'Imana. Rero arafise intahe y'ubuzima bwiwe ashaka kudusangiza, ndetse iza kwigisha benshi kandi igakomeza benshi. Arafise n'amajambo angahe aza kubashikiriza ashobora kubaka imitima yanyu, akubaka n'ubugingo bwanyu. Rero reka amazina mwakire kuri micro za Roy TV. Nibagiwe Pasi Pro mu buhinga bwa kamera ati coup de chapeau. Turakwakiriye kuri micro za Roy TV. Ego, ndashimye. Yamusaba ko baragukurikirana mwidondoro wanyu bamenya ati turiko turakurikirana kanaka. Ego, ndabaramukije abakunzi ba Roy TV. Muriko kuri kamera muri kumwe na Alain. Nkaba ndi umujene nkuko yabivuze. Nkaba nje kubayagira intahe. Ego. Turi kumwe na Alain aje kutuyagira intahe y'ubuzima bwiwe. Alain, turazi neza yuko umuntu aca muri byinshi kandi ubuno buzima buragoye, haba harimo struggle, bamwe ntibashika n'imyaka tugezeko, hari abo bagiye babura, hari nabo bagiye no mu bindi bihugu, maybe bavuga ati niho bigiye koroha tugende kuronderera hiyo, naho nyene bikarangira nabi, abandi bikabahira. Ariko rero no munsi nawe ufise intahe ushaka kutuyagira. Ego. Turakwakiriye. Ego. Ndashimiye hama intahe yanje. Antuka ni intahe ishingiye ku ijambo ry'Imana. Ikaba ari intahe yubakiye no ku ijambo ry'Imana. Mu majambo make natanguye kubona Imana ndi muto, nongera ntangura kuyikorera ndi muto, kuko mu buto bwanje narakunda sinzi urabona abantu batamba Imbyino z'ikirundi. Oya, batamba mwisengere. Okay. Igisirimba. Nari umukatolika. Abatambira Imana. Abiyerekera Imana. Yego, nari umukatolika hama. Nkaba narabikunda cyane. Ariko muri ico gihe hari sirago z'ibisazi, kandi ubona yuko nta kintu uri buhindure ko uri umwana muto. Ariko ukaba wiyorienta cyane mu bintu by'Imana gusumba. Ico gihe naranya n'utuyoga. Ako hari igihe unywa inzoga ariko utazinywa cyane. Warasoma nyene bisanzwe. Ntiwasarisha. Naranywa ariko sinanywa vya bindi byo kuvuga ngo ndanyoye ndaborewe. Ko jewe nimwe yaratuma numva ameze nabi. Ariko umva umeze nabi gute? Ego. Waraboregwa cyane. Oya, narumva umengo sindi jewe. Kandi uba wumva uranywa ikintu ariko nigutumye utakaza control. Ariko si wewe. Umengo kirakugize kopi. Hama muri ivyo bihe byose ariko naratamba mu isengero, nkaba nkunda cyane kuba mu bintu by'Imana. Nagerageje ibintu byo kuririmba ariko ntajwi ngira. Hama muri ico gihe mbona Imana mu buryo buteye ubwoba. Imana intoranya mu buri benshi, mbandanya ntamba. Ndibuka yuko ndase umugenzi wanje ndamushize mu kintu Imana yanje akijamo kunsumba. Ndamubwira ati ndatamba kujya kuntu nyene mu bicaye muganira, ndatamba mu isengero ndyohewe. Acaraza nawe ahita abijamwo. Jewe nkaza hageze ibisa bakaza barayinyima ariko batamba. Muri ivyo bihe byose bimbera ibihe byo kumva yuko
hari inzira Imana ishakamo. Hari igihe ubona Imana ya mikuru igusimbisha ibintu ikuranganisha ibikundisha biriya bikaguha ingufu zo kumva umengo hari ikibanza ubarizwamo naho utsindwa ukumva yuko hari ahantu utegerezwa kuba uri ariko sivyo. Hama muri ivyo bihe nyene nari ndi mu bintu biteye ubwoba. Ibiki? Nari wa mujene nkabayeho muri bwa buzima abandi bajene babayeho, abandi bana babayeho. Nari wa muhungu ataha yiyumvira umuryango cyane gusumba kwiyumvira gukina. Umuryango abo muvukana abavyeyi. Okay. Nashobora kuba ndi ku ishuri aho nkaba niyumvira na batoyi banje eske bameze gute. Aho wari ufise nk'imyaka ingahe? Hagati ya 14 na 13. Okay. Yego. Hama muri iyo myaka yose 14 13 niyumvira cyane ni gute jewe nzotuma abantu bari munsi yanje banezerewe bari fier ya mukuru wabo gusanga. Ariko nta nzira yindi nari kubicishamo kubera ko ntivyari vyoroshe. Ariko naravuga ngo Imana yonyene izotuma bikunda. Imana yonyene izovyorosha naho mbona bikomeye. Iyo ukiri muto hari challenge nyinshi ziza mu buzima bwawe. Nyinshi ukazima amaso, nyinshi ntuzibone kubera ko uba ufite ibintu byinshi biri imbere yawe biguproteja byinshi. Ariko byo muri ico gihe nagwana ndi jenyine. Ego ndafite abavyeyi bose kandi ni abana beza bakongera atera inkuru cyane. Wow. Ego ariko muri ico gihe hari igihe umuryango biwugora vy'ukuri ukabona ko biwugora nawe hari ikintu uba ukwiye nko gusatisfeza ama besoin y'umuryango. Ukabona ati iki gihe biriko biragorana ariko nanje ndi muto naco ndi buterere. Hama muri ivyo bihe byose ikintu ca mbere canza mu mutwe sivyo sukuja kurondera kubera ko naho nari kuja kurondera nta muntu ari kunyizera ngo reka tubike ikintu ukora. Ariko narumva yuko hari ikintu nkwiye gukorera umuryango wanje. Yasubiye inyuma gato muri iyo myaka yanje mike naramukunda mama cyane. Mama? Ku buryo mama ntumva yuko ntiyonyoterwa mpari. Yaranwa agacupa? Yego. Yarakunda kumbwira ati ndanyotewe. Direct mu kintu caza mu mutwe mama ntunyoterwe mpari. Ariko ntibyambabaza kubera ko naravuga ngo hako ikosa noba nkoze n'iryo kumunyoteza. Ariko maybe sinumva yuko kumunyoteza icupa cyangwa iki byoba ari kibazo. Ariko muri ivyo bihe byose nabonye Imana cyane. Kuko harageze igihe mu mutwe mba nk'umupapa. Ni mu myaka mike 14 ariko muri iyo myaka nabaye nk'umupapa. Sinigeze niyumvira kuja kunywa itabi. Ndashimira Imana ko yamenye ijambo. Of course yaba ntatoranijwe n'Imana hari ibintu byinshi byari kunsinda. Kubera ko umuntu wese agira ama reaction y'umuntu. Kandi umuntu wese yambaye umubiri. Ariko uyu mubiri ntukakurongore mu buryo bwose. Kuko hari amabezo umubiri gusaba ariko adahuye n'iki jambo ry'Imana ryo yagusaba. Hama muri ico gihe narahuye n'ibibazo bikomeye kuko inyuma ya byose hambaye ko ikintu ntari gushobora kujira nk'umwana ca kindi gituma wewe abari inyuma yawe bose bahanga amaso wewe kandi ata kintu uri kurakora kiza gutuma abo bantu ubafasha mu buryo bumwe canke ubundi. Hama muri ivyo bihe Imana irankomeza iranshoboza. À 14 ans 13 ans naragenda kubutse mubwira mu ntibotike ibi n'ibi akabima tambaje ngo nza kuyakura. Nasubira hirya kabiri mubwira ati nari nkeneye ibi n'ibi akabima. Ibyo bintu byantera kumva yuko nanje nkiyaronka directement nza kwiruka kuba umuntu kumuri. Yego bimaze kuba gutyo bikama biba umunsi umwe umuntu wibotse karambaza ngo reka ndakubaza ngo sinzi impamvu muranda kwizera bari ko reka ndakubaza ikintu kimwe iyo uje kunsaba ideni nico ikintu cya mbere wimvira mu mutwe. Nawubwira ati iyo nje gusaba ideni nuko mba ninziye kuza kurimba. Kandi ndabizi yuko nawe uri umuvyeyi iyo mbonye antuka wawumva icyo nshatse kukubwira. Yego arambwira ngo ntaco
uko biri kose icyo ndagushimira ni uko buri gihe witwararika. Ndamubwira ati sawa. Hama bimaze kugenda gutyo, hari igihe vyigeze gukomera mvuye ku ishuri n'ababyeyi banje bavuye ku ishuri, ndababwira ati uko muriko murabibona uku nyene niko biri. Hari ukuntu twari dufite ibipurizo mu nzu, tuca turabipompa neza, ndababwira ati muje koga, hama baragenda baroga, tuca turaza mu nzu turabipompa neza. Mbere yuko tubikina nababwira ati tubanze dusenge, ko ndazi yuko uko vyogenda kose twe ntituri bukemura ikibazo cacu. Ico gihe twari abakatorika vya vrai. Ubu ni mukiri abakatorika? Je ndakijijwe, nabo muhira barakijijwe, ariko akenshi sinkunda guhagarara kw'idini, naho nagumye mvuga ngo katolika oya. Nkunda guhagarara yuko umuntu yabaye icaremwe gisha. Yego. Naje iyo bishitse nkaronka ukuntu bikangora ndaja gusengera muri katolika. Yego. Hama mvuze bikangora nuko hari igihe usanga mu gitondo umwanya wambanye muto, nkaca mvuga ati ku mugoroba ndaja gusenga. Yego. Hama bimaze kugenda gutyo, twari dufise amasanamu ya Yesu, tukayashira harya, tugasenga kabisa, tugasenga vy'ukuri. Ariko ijambo rya mbere twashimikirako twavuga ngo Mana, urabibona uko vyagenze uyu munsi, ariko turagomba ngo umuhezagire papa, ivyo twabuze saa sita ntitubibure mw'ijoro. Kandi ni ukuri Imana yaratwishuye. Apana vya bindi tuvuga ngo yaha ngo vy'ukuri yagiye gukora vyakunze, oya. Vy'ukuri twabona ikiganza c'Imana. Kubera ko twarabona nka 15 hafi 16 tukatubona radio, kandi akaza ameze neza cyane. Tukavuga ngo aho rero iyo 15 yagera mutari bwafungura, of course mwiriwe inzara. Ariko nta muntu n'umwe yigera abimenya. Ko twaravuga ati n'ubundi tukavyereka umwana w'umuntu, nta kindi kinaza gukora. Ni ya majambo ko kugucira imanza, kugutunga urutoki. Ariko iruhande yaho twari dufise ababanyi beza. Baba babanyi beza, babandi niyo tuca kubibabwira bavuga kuki mutayo tubwira hakiri kare. Yego. Ariko tuba twagira wa mutima uvuga ngo tubibwire Yesu gusa. Hari igihe babimenya tutarinze kubibabwira, ariko uwo munsi twarigumije kandi tubona ikiganza c'Imana. Inyuma yaho twari dufise umutoyi wacu w'umubebe, buri gihe yamambwira umve n'ubu tumeze gutya, turakundana cyane. Buri gihe akunda kumbwira ngo abantu bakuze barabura amahera. No muri ico gihe yumva yaguma ambwira utuntu, nkumva umengo nicaye ikintu nkwiye gukora kiza gutuma uyu mwana yumva yuko ndi mukuru w'ukuri. Inzira zose ukabona zirugaye, ariko ukavuga ngo reka ndabibwira Imana. Hama uko iminsi yagenda iragenda, niko Imana kandi yabandanya yorosha ubuzima. Kuko isengesho ryacu ntiryari ryo gusaba gusa ivy'uwo munsi, oya. Isengesho ryacu ryari ryo kuvuga ngo Mana, peu importe ivyo duhura navyo, umutima wacu gumuhanze amaso. N'ubu iryo sengesho turacyarifise ryo kuvuga ngo ivyo duhura navyo ntibikaduca intege, ahubwo kubera ko twizigiye Imana tukayihanga amaso, ivyo bitwamize n'inkomezi ziwe bidashira. Hama bimaze kugenda gutyo, ndibuka yuko iminsi yaragenda iragenda, tukimuka tukava ngaha tukaja ahandi. Mwaba ngaha nyene i Bujumbura? Yego. Twaba mu Nyakabiga. Hama uko iminsi yagenda iragenda duhindura place, niko Imana yagenda iravyorosha. Ndibuka ico gihe umuntu wese nabwira ikintu yaranyumva muri ico gihe a 14 ans. Ariko maze kwegera imbere ya 16 ans byarakomeye. Hiyongeyeko imyaka 2 ariko bica birakomera do plus. Bimaze gukomera do plus, ni hahandi wa mugenzi wawe abavyeyi biwe bakubona nabi, sivyo? Uri umwana mukuru, uraciga, ariko ibintu biba hagati yawe na famille baburiminga wewe, ubona yuko ni wowe munyamakosa kubera ko abavyeyi bawe ntibahuza, abavyeyi bawe ntibereka ico bakwiye gukora. Antuka bo babona umenga umwana wa 16 ans arakuze yobwira ikintu umuvyeyi. Kuko abavyeyi bacu nabo
umwana ababwiye ati papa agira gutya mama agira gutya Mhm. direct mu kintu kibaza mu mutwe uyu mwana ntandiragi Mhm. aratwose turi abavyeyi iyo Yeah. hama Mm. bimaze kugenda gutyo ndaca mu bihe bikomeye kubera ko nabo abavyeyi b'abagenzi banje banyita umunyamakosa Mhm. b'abavyeyi b'abagenzi banje bumva umengo jewe hari ikintu nkwiye gukora Mhm. sivyo Ayo makosa bayagushirako wewe kubera abavyeyi bawe? ego bumva umengo hari ikintu nshaka nkwiye gukora ku bw'umuryango wanje Mhm. sivyo Mm. ariko muri ico gihe Mm. abo bana babo Mm. nk'ubu abo bana babo bari abagenzi banje Mm. bo bantahura gusoma Mhm. kuko barumva yuko bari bazi ko twakuranye Mm. bari bazi ibintu ukuntu vyagenda biraduga bigenda biramanuka Mm. ariko baravuga ngo okay uyu mugenzi wacu ntiduza gufata ivyo abavyeyi bacu batubwira tuza gufata twe ivyo dushaka Mm. sivyo Mm. nari mfise abagenzi beza n'ukuri kugeza ahandi Mm. uko iminsi yagenda iragenda Mm. inyuma yaho imana yarampeze agenda ndongera ku wundi mwaka wa 17 Mhm. ndongera ku wundi mwaka wa 18 Mhm. hama rero a 17 hagati ya 17 nza guhura aho hose nari umukatolika Mhm. nza guhura n'umukozi w'imana Mm. ico gihe nahuye n'umukozi w'imana nari ngiye gusenga Mm. nagiye gusenga ico gihe mfise 17 ans Mm. nagiye gusenga senga uko nyene mugenda wumva ababanyi bawe bavuga ngo turagiye gusenga Mhm. ariko bakagenda gusenga bavuga ati twe turashaka imana iduhe visa Ego. kandi bakavuga ati twe turashaka Niwo imana mutwaro mfise. turashaka imana idukorera iki kintu ukumva ni ikintu kiri big cyane nawe tugera wiyumvisha na passport ugira Mhm. hama Mm. ndabakurikira ndababwira ati reka tujyane ico gihe nagiye nambaye isenga Mhm. n'ikabutura Mhm. ngiye gusenga Mhm. mu bakizwa antuka abakizwa ibintu vy'ikabutura n'isengre umengo Mm. hari ukuntu cyane cyane Tukazogenda wikwije. yego hari ukuntu cyane cyane bumva umengo Mm. kwambara neza nivyo Mm. bikuru kubera ko ugiye imbere n'Imana kandi nivyo Mm. hama ico gihe basha ndagenda ndahagarara turasenga Mm. ako naguma niyumva ibintu vy'ishure Mhm. ico gihe kubera ko nari umunyeshuri navuga ati aha nateba gatoya nza kurara ntize ibyo disinterogation Ego. peut-être turashobora kuba tutari tuyifise Mm. ariko nkaguma mvuga ati aha Mm. barashobora no kudutera no na verse ntize Mm. tuca nandika iki Mm. hama Mhm. mpura n'umukozi w'Imana kabisa mpura n'umukozi w'Imana ico gihe ndavyibuka nari mpagaze inyuma y'umuryango Mm. nari mpagaze inyuma y'umuryango Mm. mukuri Imana iramugenderera Mm. Imana iramugenderera arambwira Mm. by'ukuri akora ku buzima bwanjye Mhm. ariko kubera ko ntatahura ibintu byo gusenga Mm. Imana irongera iramukoresha iramwereka yuko muri ibyo bihe byose nzoba ndiko ndasenga azoza aramfasha Mm. azoza aramfasha Mm. ndibuka yuko ico gihe by'ukuri yaramfasha Mm. akanyereka ukuntu dusenga Mm. akabwira abantu bakorana umurimo w'Imana baze baramfasha Mm. by'ukuri cyane cyane kumfasha gusenga Mhm. bakamfasha gusenga nkagenda ahantu bariko barasengera Mm. akenshi bakaduga umusozi abantu babakizwe barabitahura ahantu haduga umusozi Kuja mu butayu. ego tukaja gusengera ahantu ku musozi Mm. ni ukuri twaragenda nkumva ndaryohewe nkumva ndanezerewe muri ico gihe cose ndamafise umutima wumva okay ndababaye kubera ko ibiriko birambako Mm. ariko maze gushika gusenga numvise umengo ahantu ndiko ndaba uwo mwanya niho nategerezwa kuba vy'ukuri Mm. birampushinga kumva umengo Mm. nkwiye kubandanya nsenga cyane Mm. sibyo narashobora gutaha nkumva ikintu giteye ubwoba Mhm. cyangwa indigiza gutuma umutima wanje ubabara dukuse Mhm. sibyo Mhm. Nk'inkuru mbi cyane. oya Mm. nk'ikintu kitari kiragenda neza Muri wewe. ego Mhm. canke mu buzima busanzwe Mm. sivyo Mm. ariko sincika intege Mm. oya sincika intege Mhm. subiye inyuma gato uwo munsi Imana ingenderera n'abo bantu twari twajanye ivyo bagiye baravuga harimo bimwe bimwe Imana yagiye irambwira kandi Imana igenda irabisezerana bananije imbere gato Mm.
turabandanya amasengesho mu nyuma ndaza ndabandanya igikorwa ngenda tugahura n'abakozi b'Imana bakorana umurimo tugasengera hamwe bakambwira ibyo ngiye gukora ariko narakunda telefone ku buryo twashobora guheza gusenga nkavuga ati ndashaka telefone mwamwe muriko murasenga mu mutwe gusa ati telefone yanjye hama bimaze kugenda gutyo umunsi igihe kiragenda iminsi igenda irakura uko iminsi ikura niko Imana ibandanya kumwiyereka ndabyibuka yuko umukozi w'Imana yarambwiye ngo ndakubona mu nzira y'amasengesho kandi ndakubona wewe uri kurabandanya ufise ndacita umutamana sinzi ukuntu bacika mu majambo make ariko kizokurongora mu ijambo ry'Imana hama iminsi yagenderagenda hama mbaza Imana ati Imana nuwaye umuhamagaro wawe Imana nicahe ikintu uzonkoresha nkajya muri dushe nkaririmba nkumva ijwi ryanje naho burikora gute ati none impano yanje ni iyahe bikancanga ndavuga none Imana nzogukorera mu buryo bwawe ego warambwiye ko nzoba umukozi wawe kukuririmbira gutambira nka Dawidi kuvuza gitari kuvuza piano nzobiki mu majambo ariko ndakunda kuvuza instrument ariko ntazo nzi kutabize none kugira ngo uzuravuza nyine kwa umva ko n'ibintu ukunda nzobigerageza bindimwo naho akanya kangora ariko nzobigerageza ndibaza ko Imana izomfasha nkabironkera umwanya hama Chris nasenga Chris Imana yabandanya kunyishurira imbere yaho Imana irangirira ubuntu bya bindi byose nahora nita ko ari indoto Imana igenda iranyereka yuko nibisanzwe iyo uhanze amaso Imana by'ukuri hari imyaka sinzi ko abahungu bose ariko cyane cyane abahungu hari imyaka bacamo ugasanga impuzu ni nkeya ni nke ku buryo je nari mfise impuzu nkeya narashobora kuja gusenga muri Katolika biroroshe wambaye ikabutura ntacyo bitwaye wambaye umupira ntacyo bitwaye nari mfise agakabutura kagera hamwe nkaba mfise n'umupira wa long manche n'ishati ya karikari y'amaboko magufi n'ipantaro imwe aho hose ni kimwe nari mfise n'akarato ka Jordan keza naguze 10,000 10,000 bya kera yari menshi nari naguze ka Jordan keza k'10,000 naragakubitana style nkagira gutya na yabutura ya asha ikabutura n'ishati umupira n'ipantaro umupira n'ishati kumva narabicangacanga ku buryo umuntu yavuga ati uyu mwana afite ivarisi yose afite garderobe 5 okay kimwe nimba no munsi nambaye ikabutura n'umupira ibyo nambaye ikabutura n'ishati agenda ndabishanja gutyo kugeza yaho Imana no kuri yarangiriye neza of course Imana yarangiriye neza kuva kuri iyo etape ndibuka yuko hageze igihe mu myaka biga ibintu biroroshe icyo gihe harazamwijira abantu bakagurisha ibirato bya 5,000 uguze ga surprise ka 5,000 ugatwaye muri vacances umuntu yakubona yavuga ati umwana antuka arafite amafaranga ariko Imana iransimbisha iyo etape irampezagira by'ukuri sivyo irampezagira by'ukuri Imana irampezagira mu buryo bwo kwambara Imana irampezagira mu buryo bya bindi byose niyumvira bijanye no kwa muhangayitse kumufungura ukuntu wambara usanga gufungura biragoye ego iyo etape Imana irayindenganyije hari n'umuntu yakubona akavuga uyu mwana ko asa neza kumbe ntamenye yuko munda hariyo agasonere kaguma kagira gute ati nibwo bavuga ati agahuzu karahisha ego kuko n'ubundi naho ubibwira umuntu ntacyo ari bugufashe umutima w'Imana utaje mu buzima bwawe n'ubundi uza gusanga ari bya bintu uza gusanga wewe ahubwo ikintu kiriko kiratuma wewe ubabara nuko uri kuhanga amaso umuntu nkavuga ngo Bella arafise 10,000 ntaza kunyina umutsi wa 1,000 yeye kwimuga cha wumva umutima urabaye gutya umengo umanyisemo kabiri ariko uhanze amaso Imana uza kuvuga ati Imana irambona
uko vyogenda kose Imana n'ahandi irambona. akajisho kagira gacike uzovuga ati Mana ni ukuri urabizi ko nahanze amaso nta mwana w'umuntu nizigi ndazi kuza kunshoboza. Bimaze kugenda gutyo etape Imana yose yagendera yinshoboza sivyo kugera ahandi ego twaravuye aho hantu twara tuba mu Nyakabiga turimuka umengo twimutse kabiri mu Nyakabiga nyuma twimukira mu Ngagara hamaho aho hose tubona ikiganza c'Imana vy'ukuri twabonye ikiganza c'Imana mu buryo buteye ubwoba cyane. Ubu rero no kugereranya ico gihe cose gushika ubu ego geranije ico gihe n'ubu biratandukanye niyo mpamvu natanguye mvuga ngo Imana irakomeye cyane. Nta muntu wizeye Imana yigeze amaramara naho wovuga ngo ndayizeye no munsi ntuyizere no munsi gusa kubera ukeneye ikintu no munsi yizere by'ibihe bidashira kubera ko niyo nzira no kuri n'ubugendo gererana ico gihe n'uno munsi hari itandukaniro rikomeye. Ico gihe naba ndiko ndiyumvira ngo uno munsi kwa Mungu ndaza guhinduranya ikabutura ndaza kwambara iki mbega nayimeshe ya shati rameshe ibintu nk'ivyo cyane dutaba wayimeshe ukumirwa gusa. Naragerageza ni muzu nk'iyi ziraruri naragerageza izahubwo ikibazo nagira cyo mu mutwe ukuntu nza kubihinduranya nawe afise ati iyi dimanche natwaye iki mfite ikabutura n'umupira reka ndabihinduranya nkaba niko niyumvira mbega niyo natanze aza gufungura niyo natanze kuba ameze gute niyo nataha shikamira aho tukansubiye inyuma gato nibyo bihe nigiyemo ubuzima bwose. Ubwa mbere numva umengo kumesa mama zuba ariko aramesa ubwa mbere numva umengo guteka ndafise umuvyeyi wanje araza kuba ariko arateka ariko ico gihe cyose numva umengo niyo nava ku ishuri ndashikangira ibi ndashikamesa ndashikangira ibiharage ego hama muri ivyo bihe niho nigiye kumenya ngo peu importe ivyo uriko uracamo peu importe ivyo uriko urabona Imana niyo nzira yonyine. Peu importe ikintu kiriko kiragukwega cyane cyane asubiye inyuma gato nari ngeze ahandi numva umutima wanje uracitse intege by'ukuri ariko muri uko gucika intege nagenda ndahura n'abantu batandukanye nkahura n'abagenzi bariko bagerageza kunywa itabi nkahura n'abantu twita ko ari abagenzi nanifise umuhungu abagenzi b'abahungu twagendana twanigana ariko baragerageza ubuzima bw'abajensi sinzi kurabona yuko umuntu wese ariko arakura hari ubuzima aba yumva umengo bakwiye kubamo. Hari igihe je n'ubu bahora baza akambwira ngo bijya bintu utagize uzobigira uri kurakura ndabwira ati reka ndakubwira ikintu kimwe byo muri ko muribaza iyo ugeze mu Mana usanga bijya byose Imana yabihinduye ubusa inyota yavyishihera yego ntuza gusubira gukenera bwa buzima wavuyemo aho uza gusanga ubuzima uri kuragerageza kurondera ni bwa buzima buhimbara Imana bwa buzima Yesu adukeneye kubona. Yego ico gihe baragerageza itabi twatwicaranye bakambwira ati heza kunywa agatabi ca tuguha akajojo ariko je mentalment navuga ati oya ndibuka ko nararigejeje ngaha nsa nikoroza acavuga ngo pore baca barampa ijojo ndayirya ariko ubwo buzima numva umengo ndiko mba ahantu ntari sinigera ndyoherwa sinigera ntwenga sinigera nugurukira umuntu wari we wese numva umengo hari ahantu ndiko ndaboherwa hari akantu ndiko nditwara ndiko ndiboha jo bwanje sivyo hama uko Imana yagenda irandongora yampinduye ubundi buno munsi no munsi subiye inyuma gato niga muri ya terminal Imana yankoreye ikintu gikomeye nakubwiye yuko mfise 16 ans 17 ans abavyeyi b'abagenzi banje banshirako amakosa ariko Imana inyereka yuko hari ikintu yashizeho cy'itandukaniro ngira mpeze ishuri ngira mpeze muri terminal hari umwigisha twari dufise yari representant legal w'ishuri akamambwira ngo ndashaka kuvugana nawe umunsi umwe ndamubwira ati akanya bari gato ariko wambwiye ikintu ushaka kuvugana ati ni inama nashaka kumbwira umugira inama ndambwira inama y'ubuzima cyangwa inama y'ibindi bintu bya business ngo ndashaka byose ko tuganira naho uzoronka iminota 5 uzuyimpe
hari ikintu ushaka kukubwira ariko Imana imbabarire narinze mpeze ntitahuye kubera ko hari utuntu twinshi twaciye tuntwara bica birangora kuza ndaboneka ariko yumve yuko Imana imugenderera ahantu hari kandi imugirire neza. Imana yanyeretse yuko cya cyizere nari mbona yuko cyatakaye, cya kintu nari mbona umengo hari ikintu okay ndasenga ariko umengo hari ikintu muri society kitagenda neza. Imana yarakonfirmye nyereka ngo naho ubona bari abantu byari bimeze kujya no munsi ari ikintu kinazanye imbere yawe. Ndakubwiye yuko Imana kuva ikonfirmye icyo kintu babavyeyi b'abagenzi banje n'ubiyo bandavye mu maso baravuga ngo antuka uyu muntu okay iyo bandavye je ndabona ukuntu bagize reaction niyo ndabaramukije urabona ko bakora mukanije gishika umengo hari ikindi kintu Imana yakonfirmye muri bo ibabwira ngo uyu muntu n'uyu sivyo niyo mpamvu mvuga ngo iyo Imana uyigize ya mbere mu buzima bwawe hari ibintu byinshi igendera akora ku mwanya wowe nawe utabibonesha amaso ariko Imana hari ikintu yakoze. Niyo mpamvu no munsi baje bakambaza ngo umunsi wawe wagenze gute ikintu cya mbere kiza kuza mu mutwe nabonye Imana mu buzima bwanje kandi sinayibonye gusa kubera ko hari ibyo yakoze bifatika nayibonye kubera ko hari n'ibyo yakoze bidafatika. Nabonye Imana ku isaha ndayibona ku munota ndayibona ku segonda no kuri tierce nabonye Imana sinigeze ntegera Imana mu bifatika ahubwo nizeye Imana kubera ko hari ikintu ishobora gukora ku isaha yayo no ku mwanya wayo kandi igihe kigeze Imana irakora ku buzima bwawe. Narumva yuko nicahe ikintu kizotuma jewe numva yuko nsubiye kuba jewe nicahe ikintu kizokonfirma yuko jewe Imana iri mu ruhande rwanje ariko iyo confirmation nyene irahagije maybe nawe utabaye umubosi ngo ugire mu finance iri hejuru hariyo confirmation Imana yaguhaye kwereka ngo wowe wari urejo uko umuntu yakubonye ejo kubera ko wizigejeyo no musira bukona kugize hariyo ubwiza bw'Imana ikwambika ku buryo umuntu wese akuraba aba yumva udasanzwe aba yumva umengo guhura nawe biratangajije ariko wowe wiraba ukavuga kumengana narigeze kuja muri diplome y'umugenzi wanje ngiye muri diplome y'umugenzi wanje ngo bimaze gushigira kabiri ndabona umuntu araje iruhande yanjye ngo ushobora kugiza Sami niraho nkikorakora nkumva none Sami ayabonye ncafye k'inyuma ayabonye mu ndoto vyagenze gute nta n'ikingorongoro ndiko ndagenda ariko Imana yanyambise neza yasize amavuta umuntu wese ariko arambona akavuga ati uyu muntu ntiyabuze 100 agendana avuga agenda 100 birarenze nta muntu agenda 100 mu mufuko antuka ariko icyo gihe nahise mvuga ngo Mana iyi confirmation nyene impaye irahagije kugira ngo mumenye yuko hari ikintu wahinduye ku buzima bwawe kandi rero nasanze yuko Imana ntuvuge ngo Mana nkorera iki kubera ko nshaka kubuye buri gihe Imana ikora ikintu gifite inyungu ya ubwami bwayo. Nimba uno munsi Imana ishaka gukoresha Bella ntizomukoresha mu nyungu za Bella kubera Bella azoba wa wundi ashaka kwabaho Bella uno munsi nimba ashaka kubaho aryoherwa ndafise umugenzi akunda kumbwira ngo je nose amahera ni Dubai ndwi yose no bisigura ngo uno munsi Imana ntiza gukorera ku byo twe dushaka Imana iza gukorera ku bifite inyungu ubwami bwayo. Niyo mpamvu uno munsi nimba Imana yarantoranije no munsi nkaba nicaye ngandi ko ndabashingira ntahe nuko hari ikindi kintu ishaka kubaka mu buzima bwanje yego kandi rero muri icyo gihe nasenga mbwira Imana ngo Mana nyereka icyo ukwiye gukora icyo nkwiye gukorera mu bwami bwawe. Imana yamishuriye yuko yigeze yampaye ingabire ya evangelisation yego iyo ngabire ya evangelisation n'ubiri muri jewe kandi ndayikoresha urashobora gusanga hari ahantu ngera tugacavuga ngo ale ngo umukozi w'Imana ngo dusenge ugasanga uwo muntu nta n'ibyo twigeze tuvugana ariko antoriye aho nyene arambwiye nanjye kubera ko mpari kugira ngo ndupresente ubwiza bw'Imana nerekane ko Kristo ahari ku buzima bwacu disanse guca ndabikora ntavuze ngo yaha ngo meze gutya naho wowe bitari vugira Imana naho woba wumva unyotewe vugira Imana kubera ko Imana ntituyivugira gusa kubera duhaze Imana ntituyivugira gusa kubera ko tugendana mu modoka
Imana tuyivugira gusa kubera ko twaronse ubuzi, ahubwo Imana tuyivugira ngo kubera ko yaduhaye kuba turi abantu, kubera ko yatugiriye ubwo buntu gusa. Umunsi wose Imana iduha ni kugira ngo twamamaze ubwami bwayo. Niyo mpamvu ijambo ry'Imana rigaruka rikatubwira ngo ivyimburwa ni vyinshi ariko abimbuzi ni bake. Bisigura ngo uno munsi abantu dukwiye gukorera Imana, nitwo turakorera Imana, turiko twirukira mu nyungu zacu mu bwami bw'Imana. Je reka nsengere hajya dusubiye inyuma gato, narakunda abakobwa nkiri muto, bya bindi biteye ubwoba, ku buryo narava mu Nyakabiga nkajya gusengera ku Mutangasida ahantu hitwa kwa Ntabona, kugira ngo ndabe umukobwa ari aho. Umukobwa ari aho washimye? Mwiza cyane. Ariko urumva sinagenda nkurikiye Imana, nagenda nkurikiye ico kintu. Hanyuma mu nyuma yaho abantu twasengana kwa Ntabona barabizi, twashobora gusohoka imisi idahetse, tukagenda kumutanga kugira ngo turondere imyembe. Hano umwana yakuriye muri quartier abura n'utuntu twinshi, kugira turondere imyembe hariya Mutangasida. Hama plus imisi yagendera niko Imana yagendera anyereka ko yantoranije by'ukuri. Ego hari ikintu gishobora kugutwara gusenga, ariko hari igihe kigera ugasanga ico kintu sico wowe wagiye ukurikira. Ndashimira Imana rero mu majambo make, kuko yanyeretse yuko ubwami bwayo burankeneye kandi yiteguye gukorana nanje. Nanje niteguye gukorana nayo umwanya wari wose. By'ukuri mpagaze nganshinga intahe, mvuga ko Imana nayibonye mu buryo bwose. Uno munsi sinkiri uwa undi wakeya, ariko ndi uwundi musha. Imana yagira impindura mu buryo butandukanye, yaba ubwo muriko murambona uno munsi, yaba ubwo mutariko murabona. Imana yangiriye neza mu buryo buboneka n'ubutaboneka. Nabonye Imana mu buryo butangajije, kandi nanjye ntari nibaza yuko nobona Imana. Imana yanyeretse mu buryo bukomeye, kandi nanjye nari mfite ubwoba yuko ntogera. Imana yanyicarikanye n'abandi nari nibaza ko twokwicarana. Imana yampaye ijambo ahandi nari nibaza ko ndarifise. Imana yampagurukije ahandi abandi bantu bicaye. Imana impa kuvuga mu gihe abantu bose basecetse. Yongera impa no kumva, yongera impa no kubona ivy'ubwami bwayo. By'ukuri nabonye Imana bikomeye. No munsi umuntu ariko arakurikirana kino kiganiro, no musaba yuko yohanga amaso Imana gusumba amaso, guhanga amaso Imana w'umuntu. Kuko umuntu hanze amaso Imana iramugenderera, ikamwihishurira, agahita abona yuko ubwiza bw'Imana ari bwo bumurikiye ubuzima bwiwe. Uno munsi Bella arashobora kumufasha, ariko ejo azodendebukirwa. Uno munsi Bella arashobora kumufasha, ariko ejo azocika intege kuko ni umwana w'umuntu. Ariko Imana yo ntizocika intege, kuko Imana izoguhagurutsa, igukure mu ivu, ikuduze, gushikane hahandi utaribaza kuzoshika. Navyo bindi vyose byari bigoye kuzoshikamo, Imana izovyorosha kugeza hahandi wumva yuko umuco w'Imana vy'ukuri warasiye ubuzima bwawe. Uno munsi ivy'iwanje vyose biroroshe, ariko ntivyoroshe kubera ko nabigizemo ubushobozi. Ntivyoroshe kubera ko nashizemo ubwenge bwanje, ahubwo vyoroshe kubera ko nemeye gukorana n'Imana. Uno munsi hari umujene aza kuba ariko arakurikirana kino kiganiro, uno munsi hari umujene aza kuba ariko arumviriza ino nyishu, ariko ikintu nomutumirira, yaba ari umupapa, yaba ari umutama, yaba ari umutamakazi, sinzi ko ariko babivuga mu Kirundi, canke umujene agifise imyaka mike, nuko atokwirata ubwenge bwiwe, nuko atokwirata ubwiza bwiwe. Of course Imana yaraturemanye ubwenge, Imana yaraturemanye ubwiza bw'umubiri, ariko ubwo bwiza bwawe ntibugakurongore kumva yuko ukwiye kujana n'abatari bo, ntibugakurongore kumva umengo ukwiye kubana na hari agaterme bakoresha ngo we ntushushe. Ntiwumve yuko ukwiye kujana n'abandi bandi bashushe, ahubwo wumve yuko ukwiye kuba wewe. Ni iki kintu kizodutuma tuba twebwe? Nuko tuzohitamo Yesu Kristo bwa mbere. Ni ikintu kizotuma tuba twebwe, nuko tuzohanga amaso Imana. Sivyo? Ni ikintu kizotuma tuba twebwe, nuko ibitugora tutabishira ku mutima, ahubwo dushiriye umutima ku Mana yaturemye, ku Mana dusenga. Kuko iyo usenga, Imana iguhindura kuba umuntu atandukanye cyane. Ego. Okay, bon. Inahe vraiment ndumva Imana irafise aho yikurira umuntu, irafise uko itoranya umuntu, kandi Imana ngo abayibazi no mu mazina yabo. Ushobora kubona umuntu muri kumwe, murigana, muririgwana, ariko ntumenye kirya Imana yabitse muri we, canke se umuhamagaro Imana yamuhamagariye. Ushobora kuba wewe ivyo ubona bitandukanye n'ico we umuco umuriko
aho ugana. cyane rwose. Rero Alain reka tumushimire ku ntahe yiwe yadushikirije, ndize neza yuko nk'abajene ugwaruka rwinshi ukiri muri bya bintu nyene amaraso ashushe muca mubibona wumva nyene ati ndatanzwe nanje nogira uku ko tusanga rero kugira ngo ivyo bintu bikunde nizanzira nyene zitabereye. Rero ni guhanga amaso Imana nkuko yabivuze. Ndizera neza yuko uri umuntu wumva yagerageje gukora cyane ku jambo ry'Imana, ikiri mu mutima we yagerageje kugishikana. Nibaza ko ari Imana yari yashatse yuko azanye ne kuvugira kuri Roy TV kugira ngo abantu mwese mwakurikiranye ino emission mushobore kucumva, kiwubaka imitima yanyu, gihindura imitima yanyu, cengere kandi gihe intumbero n'ubugingo bwanyu. Reka tumushimira ku mwanya yaduhaye, yavuye ku kazi afata agapoze gato yavuga ati reka ndamwita Bella Shaka dukore ikiganiro gishikiriza intayanje. Merci beaucoup kandi. Yego nanjye ndabashimiye. Reka dushimire na behind camera wacu Pasi Pro. Big up. Rero mugire aho muba mubahwe, turabakunda mugwe mudukurikirana. Intahe zanyu zizari nyinshi turazikeneye, abantu barazikeneye. Birashobora kwigisha abantu, birashobora gufasha abantu, ntuzi imitima ugiye kurokora, ntuzi abantu ugiye gutera intege, ntuzi abantu ugiye kwigisha, ntuzi abantu ugiye guha kandi morale kugira ngo basubire kubona ati ibintu birashobora gukunda. Yari Bella Shaka kuri micro za Roy TV. Mugira aho muba mubahwe. Ciao ciao. Mutangwa muri Roy TV. Bizoza tukaba tubikesha umutama w'amateka bita Roy wubahwe. Ico utarabona uterekwa no kuramba. Ibintu nyaragase duhuriye muri Roy TV. Ibiganiro byiza muzobisanga muri Roy TV. Amakuru meza muzoyasanga muri Roy TV. Ibintu byose bigenda bisa muri Roy TV. N'ahandi uzosanga ibihangange atari Roy TV. TV,